Yesu akiwa enzi, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. dutegura kino gikorwa ni mu ntumbero yo kugurura umwaka ugira gatanu muri cacu ivugo cacu c'imyaka 10 kivuga ubumwe mu budasa tuko turakorera ko guhera mu 2016 kugeza mu 2026 rero haruye kuva muri 2016 kugeza mu 2020 ni umwaka ugira gatanu rero no musi turi hano kugira ngo twugure ibikorwa ku mugaragaro aho twamagaye indongozi z'amashengero ndetse na bamwe mu bagize inzengo y'igihugu cacu kugira ngo tubabwire mu byo tumaze gukora mu myaka 4 ndetse tunababwire ko tugira dutangura umwaka ugira gatanu tubabwire na bimwe mu bikorwa bidasanzwe tuzoshobora gukora muri no mwaka ugira gatanu aho novuga ibitari bike ahanini cyane nkuko mubizi uyu mwaka mu gihugu cyacu tuzogira amatora no kuvuga kimwe mu bikorwa nyamukuru tuzoba dufise nkuko twagiriwe bakwe ryo kuba mu mashengero n'amashirahamwe 40 azoherekeza seni mu bijanye n'igikorwa c'amatora tuzoba dufise n'igikorwa cyo kwigisha abarundi ndetse no guhagararira n'ucyo twita observation y'amatora y'ibihumbi 2020 rero ico ni kimwe mu bikorwa binini tuzoba tuko turakoreramwo ivyo tukazobikora mu civugo cyacu umwe mu budasa kandi tuzoshishikara gukorera mu bijanye n'amaseminaire n'amakonference twigisha abari mu bisata bitandukanye ugwaruka indongozi abanyamashengero ndetse n'abandi kugira ngo tushize kwana mu budasa hamikindi hanini tuzokorera no mu by'ibikorane kugira ngo twigisha abantu kubana hamwe mu ijambo ry'Imana hama ndetse tuzokora n'igikorwa cyo kushigikira abafisa mikoro make nkuko twama tubikora mu gihe tumaze imyaka 4 dukorera hamwe mu civugo ubumwe mu budasa turi kumwe n'ishira hamwe Rukristo Mark abakozi b'Imana bo mu mashengero atandukanye agize ishengero rimwe ari wo mubiri wa Kristo mu Burundi turiyemeje kuzokomeza gukorera mu bumwe mu rukundo ndetse no guhamagarira abanyamashengero bacu kubana no gukorera mu bumwe no mu rukundo. Ubwa kabiri nk'abakozi b'Imana twemera ko ukuganza kose kuva ku Mana dusubiriye kandi kwiyemeza kugangurukira abatuganza aribo ndongozi z'igihugu cacu mu kubakunda no kubasengera kuko ari gikorwa duhamagarirwa n'Imana nk'uko Bibiliya ijambo ry'Imana ribivuga. Ubwa gatatu ntabungere dusubiye kwemeza yuko dutegerezwa guhamagarira abanyamashengero bacu kubana mu bumwe no mu rukundo ndetse no kugangurukira abatuganza aribo ndongozi zacu. Ubwa kane tuzorushirizana ntayo gusengera igihugu cacu ciza cy'u Burundi n'indongozi zacu. Ubwa gatanu nkuko uyu ari umwaka w'amatora ntabungere b'amashengero twiyemeje gusengerana ntaryo amatora azogende neza cyane mu butandukane bwacu kandi uzotorwa wese twiyemeje kuzomugambukira kuko ukuganza kose kuva ku Mana nkuko twabivuze hejuru. Tuzoshishikara guhamagarira abo turongoye mu ishengero kwitabira amatora ndetse no kuyasengera kugira agende neza cyane kuko ni igikorwa c'umurundi wese akunda igihugu kandi akwije ibisabwa n'amategeko. Ubwindu tuzorushiriza guhakanira hamwe uwo wese canke ico cose kiva ku mugwanizi mubi ari we Satani coza kigomba guhungabanya umutekano w'igihugu. Ubw'umunani dusubiye kwemeza yuko mu bushobozi bw'amasengesho yuko imigabo n'imigambi y'umwasi
tuzoyirukana kugira imigambi mibi y'umugwanizi ntigire ikibanza mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ubw'icenda, duhamagarira abarundi twese kubana no gukorera hamwe mu budasa bwacu kugira dushike ku iterambere rirama. Na kare ijambo ry'Imana rirabivuga ngo ubudakora ntakarye. Mu kurangiza, abakozi b'Imana bagize ishengero ari ryo mubiri wa Kristo mu Burundi, ntitworeka gushimira Imana Data wa twese isumba byose ku byiza n'imigambi myiza ifise ku gihugu cacu.